bavuga yuko Kameme yari yahabwa commandement n'u Rwanda kuko Rwanda nta ndari mwe urigira gwinjira muri Kongo witwa Rwanda oya nico gituma bumvise na president avuga ati bagomba gutera Burundi bazaranye muri Kongo kubera batuma abandi yego bahagira degere par commission uravyumva umuntu akinyegeza inyuma yo mu gukanaka mugari kashira mu ngiro programme ziwe agenda yiwe aho yitwa CNDP yarurankunda Rwankunda bazafungiye Rwanda yafungiye Rwanda bamuhamagaye bati ngo mu nama utora amategeko Kigali agiye bati ntusubirayo jahajya babohera harya uravyumva yego RCD Goma murayibuka witwa Bosco Ntaganda murazi yuko yisha abantu bategera uko bangana bamutaze muri terminator ntumba terminator no kuvuga umuntu amaririra nyene yo kumarira terminator ari uvura ahaciye uravyumva bamuhamagaye Rwanda bati ngo hano ivyageze bibaye byinshi kuri twebwe pression ni nyinshi we rero genda ira no wamwungisira hego nyene Rwanda kuko amakungu yabyerekanye neza baranabandikira amadeclaration arabaza nations za Amerika bavuga ati n'u Rwanda CM23 uravyumva kubera iki ntuze aho makanika apfiriye Sematama ashitse ndetse ataranashika iya rwose makanika yapfuye Sematama atari hari kandi ari visi wiwe aho naho ndahagaruka ndakora uravyumva kubera iki yaciye declara ubwo nyene ko twigwaneho ihindutse yifatanije na M23 agacaba AFC M23 ni kubera iki aho ni umuntu akwiye kwibaza yuko ngo bari yabagiye kwivuza ngo mu Buhinde byaravuga ko yari yakomeye mugabo umuryango wiwe kuva kera ubi Rwanda umugore n'abana ndindi arongoye twigwane yego umuryango akaba arongoye twigwane iri muri Kongo umuryango wibereye mu Rwanda umugore n'abana biwe bari mu Rwanda avuye kwivuza nimba yanagiye sinzi sivyo agarutse yashikiye i Kigali Apotre mu by'ingendo nibyo ngomba nkomerezeko reka kumbure wavuze igihugu ca Kongo reka mpere ngaho nyene muri Kongo nanje abariho nambukira mu misi iheze nyene icubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi yarageze mu gihugu ca Kongo ava muri Kongo yerekeza muri Uganda yaragiye mu nama hanyuma ibyakurikiye hakurikiye ibintu byinshi mu gose bishaka ko tugaruka ko twaza kubigaruka ko kumbure mu nyuma hari amakuru yo amazi imisi asohoka afatiye no ku bantu wanagomba kwavuza no mugabane wa Amerika ufatiye ku bantu bakomoka muri Kongo baba muri Amerika avuga yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabonanye na Etienne Gisekedi umukuru arongoye igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aho bavuga yuko mu Burundi bikutegura ngo genocide yo guhonya ubwoko bw'abanyamurenge nkuko byabaye muri kahise ngo byarabaye ngo muri kahise ngo abanyamurenge bapfira mu Burundi hariya mu Gatumba aya makuru yo yanasakaye si kuvuga ngo avuga mu Burundi cyane avuga hirya y'u Burundi ndavuga hakujya y'u Burundi haba hakujya ya Kanyaru haba hakujya ngaha mu Gatumba ku ruhande no vuga ko harimo abanyamurenge beshi ayo makuru mwamuyumva ayumva nimba muyumva tukemeza ko Burundi ugomba gutegura genocide butarategura genocide nese utegura genocide inyuma y'igihugu hari iwanyu hariho ubwo ubwa mbere hoho nibaza yuko atari rya mbere bivuzwa kuba ari kinyoma coco nico mugabo ababivuga bafise impamvu babivuga bafise n'ubatuma abifisemo izindi nyungu kuko hari abantu bukira mu maraso y'abandi mugabo ivyo nibaza yuko ari kinyoma kuko musanzwe amakuru yo umukuru w'igihugu yagendeye ikindi gihugu iyo agiye ikiganiro amenyesha amakuru kuri aeroport avuga ati ngiye aha njanywe n'ibi yavayo aravuga ingene urugendo rwagenze musanzwe hirya y'ivyo urusaku yego hanyuma ikindi cyo je nibaza yuko ivyo uvuze nivyo hariho abantu batanguye kubivuga gutyo mugabo ugiye kubiraba ubwa mbere mbanze mbeshuze kimwe hari abavuze yuko bagomba kugira nyabwonko nkuko CNDD-FDD canke aba batwara igihugu barikoze mu Gatumba sivyo abanyamurenge bishwe mu Gatumba ngo bishwe
nagira ndakubwire yuko atari byo kandi kuri kunyegeza bakuze ico gihe CNDD-FDD ntiyari bwatwara igihugu hatwara Frodebo hari kuri president Ndayizeye icegera ciwe ari Alphonse Marie Kadege urabyumva hanyuma icya kabiri nuko muri ico gihe CNDD-FDD ntiyatwara Ndayishimiye ntiyatwara mu CNDD-FDD doko ugomba kubikwega ukabizana kuri bo sivyo hanyuma ikindi nacyo abishe abantu bo mu Gatumba baravivugiye bari declare witwa Pasteur Habimana yavuye kuri radio no kuri BBC abivugira ko bishwe na FMR sivyo aravyemeza neza ati ni twebwe twagize igitero tugomba gukurikirana yavuga ngo bakurikirana y'abagwanyi bagwana nabo abica muri ico gihe rero Kamembe FNL na CNDD-FDD ibintu bibiri bidasa biratandukanye hanyuma kire gihe umuhare wa FNL watwagwa na Gatogwasa ntiwatwagwa Ndayishimiye ntiwatwagwa no CNDD-FDD wari wese none ubifatanye no munsi kubera iki hanyuma icya kabiri ugiye kuraba ibibazo by'abanyamurenge monana no kuri mugere mu bikurikirane neza abanyamurenge bari mu kaka bari mu ngurane zikomeye kubera hari umwasi yagiye kubagaburamwe imico yarabadivijemwo kabiri ndakwibutse yuko mu 1996 intumwa zivuye i Rwanda bagiye mu Minembwe baravuga ati hano abanyamurenge mwese mwimuke tubajane Rwanda kugira ngo hano tuhagire ibirindiro by'abasirikare b'u Rwanda kugira dutere Kongo abanyamurenge bamwe baranka babasaza bati ntibibaho ntituvi iwacu iyi ni gakondo y'iwacu bavyumva batabemereye bavuze yuko mu buryo bumwe canke ubundi bazorohera kubomora bakavaho uravyumva mu yindi mvugo uravyumva muvyaze ku neza tuzoca mu nzira zindi mbi kugira mpaka muhave uravyumva muri iki gihe haba ntuzeye abantu bahungira mu Burundi benshi b'abanyamurenge hariho imihari yari kiratera yatanguye kurwana hariya bavuga yuko Kameme yari yahabwa commandement n'u Rwanda kuko Rwanda nta ndarimwe rurigira gwinjira muri Kongo witwa Rwanda nico gituma bumvise na president avuga ati bagomba gutera Burundi bazananye muri Kongo kubera batuma abandi bahagira degere par commission uravyumva umuntu akinyegeza inyuma yo mu gukanaka umugari kashira mu ngiro programme ziwe agenda yiwe baburo gwinjiye rwa mbere bavuga yuko habayeho yitwa CNDP yarorankunda Rwankunda bazafungwa Rwanda yafungiwe Rwanda bamuhamagaye bati ngo mu nama utora amategeko Kigali agiye bati ntusubirayo jahajya babohera harya uravyumva LCD Goma urayibuka witwa Bosco Ntaganda murazi yuko yisha abantu batagira uko bangana bamutaze muri Terminator ntumba Terminator no kuvuga umuntu amarira nyene no kumarira Terminator ari uvura ahaciye uravyumva bamuhamagaye Rwanda bati ngo hano ibyageze bibaye byinshi kuri twebwe pression ni nyinshi we rero genda irahe no wamwugisira hego nyene sineze ko byagenda uwitwa Jire Mutebuzi yapfuye uno munsi rero ugiye kuraba ibiriko biraba shaka ndabyishurire hamwe n'ibindi bibazo abantu bibaza ukwiye kwibaza mbega kubera iki uno munsi hari abanyamurenge biyemezera ko ari abanyarwanda abandi bakavuga ati twebwe turabakongomani eske muri abo ufise ukuri ninde urashobora kuba umunyarwanda ukaba n'umukongomani bibaho ntibikunda ugira kimwe uba swat uri umunyamurenge w'umukongomani swat uri umunyarwanda n'ibintu biri utavanga les deux nationalités ntibikunda rero muri ico gihe abantu bakwiye kuraba umwase wabo ninde ariko agomba kubahonya eske no Burundi aho bwarungitse abasirikare mu banyamurenge aho bari niho nyine hari amahoro niho nyine atantambara ihari niho nyine isoko irikirarema niho nyine amoko yose ubu kuko amoko yose yo muri Kongo buri bwoko bwose bari ufise umugwi ufise ibigwanisho barabumvikanishije baravuga ati muteza kubana amahoro uja hagati Uburundi bubwiye n'abasirikare ba FARDC bati kirazira ntimusuye kurasa ku birindiro by'abanyamurenge bya byatwigwaneho kumwe wese aguma hari hanyuma
wubake amahoro umwaka wose urahera atarusasa uruheze ruvuze ukwiye kwibaza ikibazo mbega kubera iki iyi twigwanaho y'abanyamurenge kuko hari n'iyindi yitwa gumino sibyo iyo twigwanaho y'abanyamurenge yabayeho idatera na rimwe iyo defensive yavuga ati twebwe dukingira imihana y'abavyeyi bacu ntibasubira kuza kuraswa n'abamayimayi ntibasubira kuza kuraswa n'abandi bantu babazize ubwoko bwabo ntibigeze batera ya Charles Sematama ico gihe hatwagwa ujaheruka gupfa ntuzeye makanika niwe yitwara ubwa mbere yitwara ubwa mbere ntiyigeze atera yego we yavuga ati dukingira abavyeyi imiryango yacu inka zacu donc bacuraba none kubera iki aho imigwano ya M23 itanguriye sivyo ifashijwe n'u Rwanda kuko amakuru yabyerekanye neza baranabandikira amadeclaration arabaza nations za Amerika bavuga ati n'u Rwanda CM23 wavyumva kubera iki ntuze aho makanika apfiriye Sematama ashitse ndetse ataranashika iya rwose makanika yapfuye Sematama atari hari kandi ari visi wiwe aho naho ndahagaruka ndakora uravyumva kubera iki yaciye declara ubwo nyene ko twigwaneho ihindutse yifatanije na M23 hagaca aba AFC M23 ni kubera iki aho ni umuntu akwiye kwibaza hari n'abavuga ko hashobora kuba hari n'akandi gace ka Red Tabara kinjiramo kaza gusa niba uko urumva komanda n'umwe batora amategeko hamwe igihe ntuze makanika apfuye bivugwa yuko Sematama yamaze iminsi atari hari bavuga yuko ngo bari yabagiye kwivuza ngo mu Buhinde byaravuga ko yari yakomeretse mugabo umuryango wiwe kuva kera ubigwana umugore n'abana ndindi arongoye twigwane yego umuryango akaba arongoye twigwane iri muri Kongo umuryango wibereye mu Rwanda umugore n'abana biwe bari mu Rwanda avuye kwivuza nimba yanagiye sinzi sivyo agarutse yashikiye i Kigali muri famille bivuga yuko bacu bamuterera kubera iki hariho amategeko yari yarose buzeye makanika amubwira ati rero M23 irikira manuka webwe ni mwice mwiyariya nibamara gufata Goma bagafata na Bukavu muce mufatanya namwe mutere mufate Buvira yego nongo uwe intambara imwe sivyo yego biciye kuri aba bakanyiki b'abanyamurenge bari muri AFC baciye n'ubwo aheruka kwitaba Imana witwa Juvenal ka nimba gasinziye ujya bwise guverineri yapfuye ubuvuga donc ibyo byose makanika ngo arabibankira avuga ati objectif twe dufise si yo kugwanya igihugu no gukingira ibyacu n'abacu kuko twe dukeneye yuko abantu bacu abavyeyi bacu barasubira gupfa inka zacu zasubira kwibwa abintu byacu basubira kwangirika kandi twebwe dufise umutekano muke kubera batariko baratwitaho bajaho arabankira bivugwa yuko kuko n'urupfu rwiwe ntibaruvuga ko kumwe abanyamurenge bo nyine ubwabo urupfu rwa makanika ntibaruvuga cyo kimwe inkomoko yawo bavuga bati mbega kubera iki yapfuye mu gihe ahejeje kwanga kwifatanya na M23 bigace bihura nuko Sematama avuga ngo arakize agaca ajabutsa ava mu Rwanda u Rwanda rumuhaye abasirikare 200 badugana hari imurenge kubera yarazi yuko declaration yatanze atayigiye inama n'abari kumwe ku rugamba na makanika bavuga ati hamwe yoshika yakabivuga bakanka bagwana bacha bamuha abantu 200 ivyo birazwe ivyo ndavyumvira muri bo 200 bivuye mu Rwanda abasirikare baduganye bagimure muri ico gihe rero nukuraba uva ico gihe urumva ibintu bico birahinduka ntuze twigwaneho iki cika M23 muri ico gihe rero bagomba guhuza umugambi wo kuvuga ati rero mwese mugomba kwiyamiriza Burundi
kubera abarundi no babaye intambamyi muri Kongo uravyumva no babaye intambamyi z'uko urugamba rubandanya yawuvira ifatwe byarase kandi byaze kubera FARDC tivyaze kubera Wazalendo byaze kubera ubundi mugwi numwe ni resistance ya FDNB yarakubise ikubita n'ibintu turi kubita abanyarwanda kubitabo bose irandashiraho umwuga baravuga ati ngaha ni baharengwa ati umurongo n'uyu ntarengwa none papa utamunda kubaza uretse gusa byaje byo kwipampaza utubwira yuko M23 umurindi yari imanukanye ko twawubonye bashitse hagiye ubuvira bikanka n'akaruhuko bafashe abantu bavuga yuko haci haba ibintu by'ibiganiro nande hagati yande na ya FARDC ndetse na M23 oya sivyo bahazanga Murundi yubahwe rero Murundi yakoze basuye kubesha yakoze akazi bahazanze Murundi arababwiye ati ntibikunda iyo ataba ingabo z'u Burundi baba bageze hari iyo bavuga kabimbiri ibyo rero abantu bagiye kubiraba gutoye nukuraba mbega igihugu nyabwoko bariko baravuga niri ni kubera ari strategy bafise bavuga bati ubu rero ko byaze ko tubandanye dukoresheje ingwano dukoresheje indi strategy reka ahubwo dufate duteranye abanyamurenge hagati yabo bicane urumva bamwe bonyene bice bagenzi babo nibamara kubica hagapfa benshi tuvyagirize Burundi izo bibaye byandi tiko turavuga ari genocide aje bavuga ati rero genocide yabaye abantu bose n'amakungu abakunga bibone abarundi bariko bari ntibikunda ko kantu niko izo plaza yahari bakoreshe rede tabara bakoreshe iyo twigwana n'isa F73 bafatanye hamwe kubera muri abo harimo n'abanyamurenge batumva imigambi yabo bantu batemera u Rwanda uzuzurumbiza ibiganiro by'abantu babahumure b'abanyamurenge uzumbiza ibiganiro byasoze bivuzwe n'uwitwa Verdum ni bari Verdum ariko gupfa urabe uwitwa Ntuze Tawimbi n'abatama bakuze bazi iby'akarere byose urabyumva ucuraba uwitwa Manyota urabe abitwa bande bashe abitwa ba David Gakunze abitwa ba Seba nimba ari Seba Kiyana n'abatama bakuze bazi ukuri kw'ibintu abo ntibavuga rumwe n'imikangara imwe ndetse bamwe bagaze za Amerika hirya yeje batazi neza ibyo ari byo bafata u Rwanda bakaruninahaza kugira ngo ninahaze ijuru urabyumva muri icyo gihe rero iyi migambi yuko bacanishamwe abantu hagira abantu bapfa bagomba no kuja mu kimbibe bakagomba guhenda abanyamurenge bo makambi y'impunzi n'ahandi ngahe Burundi kugira ngo bagire ico ndakubwira ivyo ntibikunda uwo mugambi ntuzopfubaye kandi ivyo bavuga byombi bagomba kubihonya bwoko nibo bazihonya bo nyene batikuye ku Rwanda ngo bitwa abakongomani bitwe abanyamurenge b'Kongo bamenye ko bibitse ikara mu gashamba abanyamurenge yego pe kugira ibibazo bafise bihere byiza bo kwitandukanya nico gihugu kuko hariho abapastori bamwe nandi numviza hirya yejo aho kantu nakabonye ko nashaka kugerako hari abapastori b'abanyamurenge bari muri Amerika baherutse kuvuga yuko uburundi n'umunyamurenge ni ikintu gitandukanye n'imyaka ngo bahamaze bahabaye nabi Burundi ngo muranse murananiranye kubana n'abanyamurenge mwarabimye karanga muntu mwarabimye nationalite mwarabimye amaviza mugabo mu Rwanda umunyamurenge ahari afise impano ziwe yarazigaragaje bakiniye umugwi serukira igihugu w'abanyarwanda barose amabuse barose n'amakaranga muntu atariko icyo gihugu muvuga cyitwa Burundi kitubaniye nabi abona abana n'abapasiteri nabonye bakiri bato bari muri Amerika bemeza neza ko umunyamurenge mu Rwanda afashwe neza mugabo mu Burundi ari kibazo tuvuge ko abapasiteri kandi n'incabwenge mbure zishobora kuba zifise uko ziriko zirakora tubyakire gute apotre bo ubwa mbere hoho aho kana rakumvise yego kandi baje abapastori bamwe muri bo ndabazi harimo babaye i Burundi ngaha babaye ngaha ndetse bashinze n'ingo zabo bageze mariage ngaha i Burundi bajyanye bavuze bijya bajyanye bavuze hake urabyumva ko bitangaje hariho n'uwo natahiye ubukwe mwabajyanye muri bajyanye bari muri Amerika donc uvuze rero ndakubwira ivyo wowe muri Amerika bagezeyo
hariho ama association abiri twumva yavutseyo imwe yitwa Mahoro Peace Association sivyo yongo n'umukobwa nimba yitwa nde uravyumva hakaba n'iyindi yitwa nimba ari Gakondo yongo nitwa Jean Paul Menga yavuze byabajya rero biragoye uri kuravyumviriza ugafatanya n'ivyo nakubwiye by'aba bantu babahumure b'abanyamurenge barimo ugacumviriza hari itandukaniro nkarija rero hagati y'ijuru n'isi urabyumva ivyo byavuze b'abanyamurenge se abo gusa hari nabo nabonye muri Kenya b'abanyamurenge bataye amashengero yabo baremeza basezera ku mugaragaro yuko batashe kugufata inkoho bagwanire muri M23 yabo barambitse bibiri barigira ubaraje bari ngaho muri Kongo baje kugwanira muri Amerika Kenya n'ahandi bagenda ati twebwe tugiye kugwana tugwiye kuba abaroberi urabyumva baragwana baya nabo baravuze ati twebwe ku mugaragaro turiko dukorana na Sematama na M23 kuko Sematama yaramaze gufatana na M23 urumva twe twivuganira n'abari kuri terrain ivyo bivugiye bonyene yego kandi warashaka babivuze bariko bagira fundraising y'amafaranga kugira amafaranga aboneke yo gufinansa urugamba nibo rero bace bavuga bati u Rwanda n'imvyeyi ni inka nziza dukamira ni twese ati twashitseyo bace baduha uburanga muntu impano zacu ziragaragara reka ndakubaza ubu bisanzwe ufateje n'imwe byo muri 1996 bavuga ati nimwimuke muveho mu Rwanda mwese mwitwa abanyarwanda hano turahakeneye umurenge iwanyu eske abo bantu warabonye igihugu na kimwe gifata abantu ikivunga bagacha ngo tubahaye uburanga muntu eske no buranga muntu canke namakarata y'imfungo impunzi gumara impunzi kukugirira niba cungiwe ngaho hantu nimba batewe ati twatashe iwacu turabanyarwanda bakitwa ko ari impunzi zahungiwe impunzi ishikira mu minwe hase niwoni niko bimeze itanga ikarate y'ubuhungiro we no kuvuga rero wemeje ko utari impunzi watashe iwanyu uri mu gihugu iwanyu mu Munyarwanda nimba uri Umunyarwanda rero ukaba uvuga ko ufise karangamuntu ku Rwanda mugabo ugiye ku Rwanda muri Kongo ivya bindi bigaruka hahandi ni igihugu giteye no Rwanda rwateye Kongo kukantu n'abanyarwanda bariko batera Kongo n'abanyarwanda bafise ubwene gihugu oui baciye ba mu Rwanda bagiye gutera muri Kongo mico gihe byitwa kari igihugu none wumva atari abanyarwanda bateye ikindi gihugu bateye Kongo aho rero no kuharabira neza ibyo bariko baravuga ibyo ari byo kuko mu bisanzwe uko bimeze uco usanga ibintu bigoye je ndibaza yuko abanyamurenge n'abantu bari bakomeye cyane bari hamwe mugabo umwansi amaze kubaja hagati hakazamo ibintu by'ubukunzi bw'inda muri bamwe yego bagurisha abandi bagatangura kwagirizanya yuko bamwe bariko bica abandi kuko abanyamurenge barese abagenera bari mu gisoda ca Kongo arimwo abahograde mugabo gacho tawo none hagati y'uwishe n'uwicishije mwiza ninde muri abo babiri hari mwiza arimo nta mwiza arimo kuko bose baba bakoze ibyaha none gufata abantu ukajya kubicisha n'ibigirankana abana ukabakura mu mashuri ukabatesha ibyo bariko barakora bizogera akazoza uno munsi ugasanga nibo bariko barapfa kuva se batama bavuga nimba bifashe igihugu iyo ntuzeye uwo mugwi wabo niho hamaze gupfa abajene benshi b'abanyamurenge iyo twigwaneho AFC nimba ari AFC mbe kubera iki hari abanyamurenge bazanywe bagiye kugwanira abi wabo bamara kubashikana muri Kongo bakababohera imasisi ntibashike iwabe murenge imasisi kata abanyamurenge babanye numva ko ari ikibazo ni ikibazo gikomeye rero muri ico gihe abantu bakwiye kuraba ntibabeshwe ngo ejo ngo hariho nyabwoko ngo rikorerwa mu gukorerwa ngo abanyamurenge rikozwe n'abarundi ahubwo ni barabe neza umwansi neza uwariwe agomba kubacanishamwo bicane hagati yabo bicwe n'iyindi mihari bacho babona ubundi bwabishe ibyo ntibikunda ico rero sico kuko kuvuga yuko abanyamurenge ngaha babayeho nabi ni kinyoma pe
nta munyamurenge ngaha amerewe nabi, nta n'uwidoga, nta n'uwundi yumva. Hama kuba Burundi butabahaye karangamuntu, abanyamurenge ntibaje mu Burundi gusa ubwene gihugu, basabye ubuhungiro, hano ubuhungiro baraburonse. Muri ico gihe rero nibaza yuko n'amajambo yo kugomba kubibugwanko n'ubundi, amajambo yo konona imitwe abantu bumve yuko umenga aho bari baragowe kandi atari vyo. Ikimbabaza ni kimwe, nuko hariho abasaza b'abanyamurenge bize babaye mu bibanza bikomakomeye muri Kongo, harimo n'ababaye ba vice president, abandi babaye abashefu do cabinet y'umukuru w'igihugu. Mu munsi batariko baragomba guhumuriza ngo bashire baje hagati ya bene wabo, ahubwo nabo bari muri abo badefanda u Rwanda cyane. Ikibazo ni kimwe rero, ni strategie z'u Rwanda, strategie z'u Rwanda kuri abanyamurenge n'ubundi wese bakoresha zirateye ubwoba. Aho kantu gasigurire babantu bavuga ati mwebwe rero nta handi hari sekirize ku bintu byanyu, ifuko ibintu byanyu, imitungo yanyu muyizana ngaha mu Rwanda mwubake amazu, muhagura amatongo, mworora inka, mugire gute, aha niho honyine ubutunzi bwanyu bwoba buri bucunzwe neza. Abo bantu bose uri kurumva niho amafaranga yabo ari, niho ibizu byabo biri, niho ubutunzi bwabo buri. Bibiliya iravuga ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri niho umutima uba. Bigaca bibananira guheba ubutunzi bwabo, bikora rero no kuvuga ukuri kuri bene wabo. Dore ugasanga bafashwe bugwate, kuko Rwanda bavuga ruti mwihende mukore ibinyuranye byo tubabwiye, ibintu byanyu baye cyane iki naco turaza aho muri turabico. Bagaca bagati twebwe rero u Rwanda ni kugwiza mugabo. Hariho abantu muri bo bakomeye bateza kurabira ikibazo cyo kiratuma ubwoko bw'abanyamurenge kandi ari nabuke bwigaburamwo kabiri bukabarabana ribi. Uno munsi bakaba bariko bategana imitego y'ubwicanyi. Abo bantu bari ngaho abo bateza kuja hagati bakababwira bati humura tugomba kuba umwe, umuryango ukagumana, kuko washaka abanyamurenge n'abantu bari bubatse ibintu byabo neza, ko bubakira ku miryango, ugasanga barazinanye, abasinzira barazinanye, abahondogo barazinanye canke abashambo ibiki usanga barazinanye, abasinda barazinanye. Wewe no munsi biriko birasambuka. Ngarutse kuri bajye ba pastor bavuze rero, hari irindi jambo bavuze jewe ntaryohewe cyane. Ibi byitwa Kagara n'ibyitwa ibifobagana, ni ukuvuga bariko baravuga bati twebwe ntimwihende cyangwa ngo mucike umutima, dufise abantu benshi bari nyuma yacu, kuko n'imiryango y'abo bantu bitwa Kagara twamaze kubatandukana n'abagore babo. Ni ukuvuga politiki yo gusambura imiryango, baramaje gusepara abantu batandukanye, gusepara abantu, uza gusepara n'abari mu gitanda kimwe. Havuga ati umugabo nagumuko asigaye wenyine, umugore twaratwaye n'abana. Iyo division idaheze ngo barabe kumwe, basubira inyuma biga amateka yabo, barabe ingene umunyamurenge ahagarara n'uwundi, ikibazo hakirabira hamwe. Bamwe bakabana bavuga ati twebwe turaba Rwandophone, turabanyarwanda, abandi bati twe turabanyekongo. Hazoba kwicana hagati yabo, basange umwansi niwe bateranije, sivyo? Hanyuma bazorondera begeka ko ayo maraso yabo yatemvye, mugabo ntibazorondera Burundi, sivyo? Ese ko mba bamaze kuronka amakaranga muntu niki tubite kari abanyarwanda bano bantu, tubite kiko bigiye kuba ikintu none uvuze karanga muntu y'igihugu kanaka uburi iki? urumwe n'igihugu ico gihugu sesa eko bimeze. Nta mpamvu yo kurekara amarengo Kongo n'iki nusura kurekama amatongo gakondo y'Kongo kandi wemeza yuko uvuka i Rwanda aho nasokuru wabaturuka bati urahana ehenga karanga muntu uri umunyarwanda urabyemeye uyuzuye. None wumva Kongo ubaye Kongo gute kandi uri umunyarwanda? Ni ukuvuga nimba wari umaze imyaka myinshi muri Kongo, wemeje yuko guhungira utahungiye mu Rwanda, watashi wanyu. Urakoze Apotre, twari tukaje ko dufate ko Uburundi ngo babwagiriza batanga ubwagirize ko butegura genocide y'abanyamurenge. Narabivuze cyagihe, sinzi ko ari we twakivuganyeko. Bavuze ngo hagomba kuba genocide ngo y'abatutsi, urumva rero ngo Kagame ngo ntashobora kuvyemera, ngo vyabaye ngo umututsi wese hazoba agomba kwishwa ngo Rwanda ruzotera, ko byavuze. None je ndabaza ikibazo,
Uburundi bwo bugeze ku ntambwe ikibazo cy'amoko gihera abatutsi bari ngaha bibereyeho neza atabibanza n'imwe bimwe kujamwe sivyo nta na kimwe bimwe gukora bafise ubwene gihugu bafise uburenganzira nk'ubw'abandi bose hanyuma bakazoja kugira uwo mutima mubi wo kugomba guhonya abatutsi b'imasisi y'umurenge atari mu bibogobogo na zande hariya kandi abatutsi b'i Burundi bari ngaha nyene ico kinyuma sicyo ngira ngo ni byiza yuko abantu bavugana ukuri ubwo ruririmbo nibaruhagarike kuko nimba bibaza yuko ariko vyogenda abatutsi bazova hasi bavuga bati abo bantu bariko bavuga ibyo barabesha tubayeho neza tubanye mu mahoro nta ngorane zihari ibibazo vyabo rero babwira ivyabo mugabo bavyita iby'ubwoko umuntu umwe yambwiye ngo Kagame ngo ni perezida w'abatutsi nabwo ntibabeshe aho bava bakagira abatutsi bose no Kagame oya kuko reka nakubwiye n'abavuga ivyo baramwononera nimba yo kwemera kwita perezida w'abatutsi biba vyemejwe yuko atari perezida w'u Rwanda adakwiye gutwara u Rwanda kuko u Rwanda rimwe amoko atandukanye kuko u Rwanda abatutsi ni 14% ni ukuvuga rero nimba yo perezida w'abatutsi gusa nabumva ya majwi bavuga ko yarose 20 y'ugutwara yuko abanyarwanda bari perezida sivyo yatowe n'abatutsi bafise 10 rero ivyo bintu sivyo oya hama abatutsi nta rwego ruriho bavugira n'abavyiyitirira n'abahutu nta rwego ruriho bavugira iyo nama yuko abatutsi bari bagatora umuntu avuga ati wewe nuzo turabira ibintu byacu aho yabagese ho nari nta n'umwe yayibonye oya nawe umuntu yitwaza ubwoko rero waje kwivugisha ngo ni barabe iby'ubwoko bwose yongera nabesha bizokunda ivyo turabizi yuko abatutsi benshi bapfuye bishwe n'abatutsi bene wabo uno munsi mu gihugu cyacu ugiye kubiraba umututsi umwaje umwasi wiwe ashobora ko umututsi mwene wabo n'umuhutu yakubwira ati giye umwasi mfise wa mbere ugasanga umuhutu mwene wabo nivyo rose ivyo ntibasuye kubesha oya nivyo ukunda kuko ndiyo ba perezida w'abatutsi babikunde na mwarijya no mu gihugu atwara hari abatutsi benshi bapfuye bishwe nawe abandi bahunze igihugu bahunze we abantu bari gukinira ku mitwe y'abantu turaza ubwenge twarize kahise turaza umuntu naku wari we revalere ziwe n'izitari valere turazizi seza agenda tuba tuzibona ikintu cyo kwinyagaza wewe bwoko kugira ngo uje ku nyungu zawe ntibizokunda uzoronka opposition n'ubwo bwoko nyene n'ubwo bwoko nyene yego urakoze ngira ngo abariko barakurikirana kino kiganiro baratawe neza ikerekeye na genocide iri kiravugwa y'abanyamurenge ntayihari ahubwo ni ntambara iri hagati y'abakongomani muri bo naho ikomoka n'ikigamije abantu barabibona nubwo yohaba ntirikitegurwa n'Uburundi nubwo yohaba Uburundi zibo rwaturanye abanyamurenge bacanamo niba bukuremo barabindi turufu bakoresha wa mugani ngira ngo harakenewe ko n'abarundi bagenda babirega abantu b'abanyabwenge bamayeri menshi ashobora kubaka ikintu akavuga ati je nzogikora mugabo nzocitirira papa utama ko kantu niko nzogikora ndakimwitirira ndikunongera mvuga ati mbaho waho papa utama burya afise imigambi yini ati yini wagomba ejo habe ikintu ati nayo byabana se nabo babwiye nico gituma abantu bakwiye gucana ku maso bakwiye gucana ku maso yaba umurundi nawe abimenye kuko iyo cagirizwa umurundi cagirizwa abarundi cagirizwa jewe cagirizwa naka cagirizwa bose abarundi bari ngaha ariko nabo abanyamurenge bakwiye kubimenya ko ikibazo atari uburundi ico batabara nuko abanyamurenge bo kwicara hamwe bakagira inama rukokoma yo kurabana mu maso bose bakareka gusigana inkore bakareka kwitana basi kuko umwe yavuze ivy'undi adashaka kumva bakiga ikibazo cy'ubwoko bwabo n'ahandi hoho kwitana babana bizotuma n'ubundi byago bitabavamo bizobandanya ibyago bizobandanya byiniyagure mbere hari no kubahonya bishobora no kubaho